izo nkuru yarazivuze kandi yanabivuze twese ensemble twumva awe we wumva yego hari mwijoro yamubwiye muti impamahera nshaka amafaranga yiwanje ndabarusha cyamubwira ushaka amafaranga yiwawe ahubwo ushaka kumanikwa uko nyene ahubwo ushaka kumanikwa Ingrid yahariwe umucengezi twamutazira mucengezi kubera kuroga sasa tumwita mucengezi kubera yaroga mw'ibango bwa mbere turaza tumwita mucengezi n'uvuze mucengezi uri hajya batakubwira twari ikintu dusaba nuko yodukurira ko umwana akakira akamera akongera agasubira nkuko yarari kuko tuvuze turiko turaraba tukaguma tubivuga tubirekeza hariya nyene bo baguma bavuga ngo ni ingwara yo mu mutwe agwaye ariko ijya ntabwo ari ingwara yo mu mutwe ntabwo yarayifise iyo ngwara reka yaguma bibabwira reka yarabibabwira ababwira ko azomyica bari bamaze kubivugana yarabibabwira neza akabwira uwo muhungu mukuru mwene wabo n'uyo ngo idendeze ngaha ngo mu rugombo wowe tuzokora ndabaramukije bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu abari hafi n'abari kure mwese turabaramukije kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyagutse ku makuru mu mazi minsi mukurikirana hari na bamwe bavuga yuko ari indwi yahariwe ayo makuru avuga kuri ndabarusha uyu munsi muraza kwiyumvira abavyeyi ba Emile wa musore yimanika kuri anteni bongere tubabwire iyo ndabarusha Imana ari hamwe n'umugore wiwe turagaruka ku buzima bwa Emile uko bwifashe ubu turaza kumva idonido y'intandaro yo kuduga anteni ico byavuye ko ivyo tubibwirwa na mukuru wa Emile zambona ndabarusha aje ni moto ambwira ewe uzi n'amakuru mwene wanyu yamaze kwimanika kuri anteni nabona nyene ntaco byari bimutwaye turababwira uko ndabarusha Imana bamutaziriye kumvo zo kumutazira izina ry'ibyo yagirizwa kuva mbere bamutazira mucengezi kubera aracengetera mu kuroga abantu bakaguma bibaza naroga kandi aroga ariko atwa ndabarusha Imana Mose Moise ariwe Mose ndabarusha Imana Moise batazira mucengezi ndabahaye ikaze muri kino kiganiro mwagiteguriwe na jewe Irankunda Adodezire nk'uko amakuru bavuga ibitandukanye kuri Ndabaru ubu ahari aratujije ameze neza cyane uretse ko usanga yicaye ari mu vyiyumviro byinshi ariko amerewe neza ikindi biragaragara ko ahari ariho hatekanye eka n'umugore wiwe ahari ku ikomine niho atekaniwe kandi hizewe umugwayi nawe Emile umwe yamanikwa kuri anteni ubu arafise kamitende ariko ntibibuza ko umwanya n'umwanya bimuvyuka naho butuguma ntatora ubwenge naho bunatembera mu mwanya utubona tunabijaguye uzobona bijaguye ukamubona umenga agomba guhita aho tuguma ducungacunganywe Emile akaba agwariye ahasanzwe havurirwa abafise ubugwayi bwo mu mutwe aha mu Cibitoke murashobora kuja kubagendera abavyeyi ba Emile kuko basanzwe bava mu ntara ya Bubanza komine Musigati ino ntibagira umuryango ubasura ico tubasaba twosaba nkuko babibonye ku buhinga ngurukana bumenyi no kuri ikintu coroshe kubona umuntu yamanitswe hariya akaba agihumeka nukuri umuntu yabafise umutima w'urukundo yotugarukirako kuko tumerewe nabi ekana Ndabaru nawe nyene murashobora kumugera ko mukamugemura kuko ari gikorwa dusabwa n'Imana mama wa Emile yarasanzwe afise amakuru avuga ko bosi wa Emile Ndabaru ariko arababwira ko azobakorerako
ivyo babimubwiye mu kwezi kwa gatanu itariki 15 aho yari yaje kuramutsa abana biwe. Atashe yahise abwira umugabo wiwe ko abana bamerewe nabi, ko bosi wabo ariko arabahigira ko azobereka. Kandi bantelefone kuko barabinyibwiriye mu maso mu yande. Uyo muhungu nyene yariko aravugana n'uwo yarabinyibwiriye mu maso mu yande aho mu rugombo. Akubwira ambwira ivyo uwo mugabo nyene uwo ndabarushimana reka yaguma bibabwira, reka yarabibabwira ababwira ko azoyica. Bari bamaze kubivugana, yarabibabwira neza, akabwira uwo muhungu mukuru Mwenewabo n'uyo ngo idendeze ngaha ngo mu rugombo wowe tuzokorana. Aca arabimbwiye, jewe rero nduze n'uwo nahite ndamubwira tembe ati nawe abana bacu bari mu rugombo ati muhungu wanje. Abavyeyi ba Emile basaba ko umwana wabo yovugwa agakira bagataha mu rugo. Nakubwiye ko nsaba ko umwana wanje abanza gukira, maze gukira agahembwa umushahara wiwe yari yakoreye, kigira gatatu tukaronka uburyo turiko turakoresha kuko suko twari twiteguriye, hama ikigira kane tukasha dusaba n'ishira kababara nta bindi. Eka na Mwenewabo nawe nyene asaba ko Dabaru yokora ibishoboka byose Mwenewabo agakira hanyuma kamuha n'udufaranga twiwe. Nuko yodukurira ku mwana agakira akamera akongera agasubira nkuko yarari. Kuko tuvuze turiko turaraba tukaguma tubivuga tubirekeza hariya nyene bo baguma bavuga ngo ni ingwara yo mu mutwe agwaye, ariko ijya ntabwo ari ingwara yo mu mutwe, ntabwo yarayifise iyo ngwara. Ubu naho reka tubashikirize idonido y'intandaro yo kuduga anteni ico vyavuye ko. Ico kiyago twakigiranye na mukuru wa Emile, wewe yabikurikiraniye hafi kandi yarabana na Emile. Tuvuze Emile mwumve wa musore yaduga hejuru kuri anteni. Je nitwa Bikorimana Pascal, nkaba ndi machiniste, mpura ngaha ku isoko, aha kwibarabara rija mu isoko kuri parikingi. Nkaba mvukana n'urya muhungu bamanitse ariya kuri anteni. Urya mwene wacu yitwa Tuyisenge Emile, nije mukuru. Ahantu twaje tuva muri komine Musigati, intara ya Bubanza, zone Kivyuka, umutumba Kiziba. Tumaze gushikino nije natangiye kuza kuko jo ndaharambiye, ndahamaze hafi imyaka irenga 10 ariho mba. Ndavamwo ndashaka umugore wino nyene, ubu tubana n'umugore ngaha muhira. Hama nawe yagiye kuza mu nyuma, nta n'igihe kirekire kirahera haje, aho bahetse nk'amezi 4 ari hari. Akazi yahitiye akora akazi ko guhura, ko gusya ubududu kuwo mugabo yitwa Ndabarusha, ariwe yamumanitse nyene kuri antene. Ego ntivyari bisanzwe ahubwo, kuko jewe nkihashika byonyene bambwiye ewana aha hantu rero umuntu ameze uku. Abantu baho barabimbwiye bakambwira ewana umuntu nukuri ntiyoroshe. Aha abantu mbere byaranakekwa ko abantu babikwa muri bijya biti vyiwe vy'imyembe, abo yica acajana mu biti vy'imyembe. Inkuru rero byahavuye biboneka ku mugabo araho yaba mu rupangu yitwa Papa Ndayi, niwe bahavuye bakeka ko ari yabitse. Ivyo byose aho yose n'amakuru bagenda bampa, bakagenda babimbwira n'abandi, ariko tukavuga ati nta kundi tuzohaba uko nyene, kuko nta hantu umurozi wo munyegerera. Umurozi murabana uko nyene agakora ico wenyene yiyumviriye. Ego kuko inyuma yaho uwo muhungu mwene wacu tuvukana amaze kuja kuhakora, ntivyabaye ibisanzwe, kuko harabayeho gutakarizwa ihohoterwa, kuvuga yarahohotewe. Gute? Ingene yahohotewe nuku yarakoze arakora, hageze igihe
atangira kumubuza abantu baho abantu babana mubwira ati wewe umunsi ni wihenze nkakubona muri kumwe n'uwo muntu runaka uwo yavuga niwe yitwa Riziki adandaza patisserie uwo munsi ntibizokoroha umuhungu aravuga ati none jewe yombuza ko tuyaga n'abantu bigenze gute nimba ari urwanko bafitaniranye n'abantu nanje goca arunjako nawe nuri kuramuraba ubwiwe hari ibintu yishiramwo bitagira shinge na rugero kuvuga we warashobora guca nk'impande ziwe ukabona nyine ijisho ryiwe nyine urumva umuntu akuraba nabi ijisho rikuraba nabi n'irikuraba neza ubu bibona mbo tugiye mw'ido n'ido ryiwe reka ndabibabwire byose kuko nta byosigara maze amaze kumukorera harabayeho ikiringo amaze kuza kumwirukana kwanza amaze kumubuza abo bantu yashamu wewe amaze kwanka kugendana n'abo bantu hari nko masaa 3 z'ijoro je nari ntashe mvuye ku murimo wanje nkora sanga ewana bariko barashwana ndamubwira ati wewe kubera ko wase kuva inyuma y'abo bantu nibo bariko barampiga kubera wase kubava inyuma rero nawe genda ubaherekeze ubaje inyuma ubagume inyuma nyene kuko ivyo ntibisiguritse ko je no kubuza ari je boss wawe ugashuguma umuvugana n'abo bantu burya bimaze kupfuba je naramubwiye muhungu ingoti gatoya abo bantu yamubuza ko bagendana muba bapfikira imba uvyibuka bo ibintu bapfa ivyo nyene vy'uburozi we kuvuga ngo bo bamwagiriza ko ari umurozi bapfa ivyo nyene vy'uburozi ngo nibo bagenda baramudonda ko ari umurozi vyinshi bica bigenda gute rero amaze kumubwira ati wowe genda amaze kumubwira ati genda namubwiye muhungu sohoka tugisohotora utwawe tugende kuko umuntu akwirukanya bakwirukanye nyene none wumva woca uguma ngaho bigende gute burya rero mwene wacu aca atangira kuza mwishyuza amafaranga mwishyuza yewana hariho imisi n'amezi utampembye bisaba rero umpembe ngende kuko unsohoye niwe unyirukanye sije nikwe ku kazi mpemba rero jewe nigendere aca mubwira wewe genda ivyo vy'amahera birakuraba niho mwene wacu yamwirukanye ari ku munsi wa gatanu kwa gatandatu tutondana ku kazi no kwa Mungu kuwa mbere tugira dutonde kandi acambwira ewana je numva umutima wakorotse acavuga ngira telefone muhira bandungikira amahera nje kwivuza nzinduke nja kw'iradiyo burya kuwa mbere twirirwaho kwa kabiri tuja turatondana ku kazi nyene kwa tutondanye ku kazi kwa kabiri urumva ko yarakomeye kwa gatatu niho yatutonze nyene acambwira jewe ariko numva mpwereye ndiko ndaremba cane canamubwira ewana rero wewe kuri kuraremba taha muhira uze kuburagira uze kuburaryama niho hahera imisi niho hahera umwanya wo wa gatatu agumara ndungikira ama voice ngaha ambwira ko aremvye nyabuna nyaruke ndamujane kwa muganga ndamubwira je ndi ku kazi mbona duga bazi tuje kwa muganga harageraho rero amasaha y'umugoroba aranyandikira ambwira je amahera bayandungikiye ejo rero tuzoca tuzindukana tuje kwa muganga ndamubwira ati nta na kimwe none ata ku mugoroba nko masaha 10 saa moya ngeze kugindwi numva telefone iravuze Riziki ari wantelefone ambwira mwene wanyu baramujanye ntituzi yo bamujanye kandi asa n'umuntu yasaze aho ni ku munsi wa gatatu ku mwijoro ndavuga baramujanye ndamanuka niho namanuka nshitse muhira nca kwibarabara hajya kwibarabara nyene kwanda barusha nabo tubiraniraho nawe avuye iyo bari bamujanye yabaza buvuye he arambwira ati jewe bari banjanye urazi inkoni ndiriye iyo ruguru ndabwira ni bande bagukubise arambwira jewe abantu bankubise nukuri ntabo nzi
ndavuga ati nta kundi ko atabuze ejo mu gitondo uzonjana unyereka ahantu bagukubitiye. Niho twavyuka mu gitondo kuwa kane, tuvyutse mu gitondo kuwa kane ndamubwira tugende rero. Tugeze waje imbere ndabwira ni hehe bagukubitiye, aragenda aradodora kugo rupangu hari hugaye nta bantu bariyo. Ndavuga nta bantu bahari ingo tugende turagaruka niyo bagirane niyo batonda ku kazi. Niho twagenda twasha tuza ngaho ndavuga ariko ntiwosubira kwirirwa muhira kuko bohava bagufata uri umusazi n'ubundi ngo tugende tuze kwirirwana, ariko we nta kazi nakamwe ndaguha ukore. Niho twaza umurombero ucuracika, ucitse umuhungu abandanya nyene agwara avuga amajambo aho kwibarabara vyinshi, atora imashine abomagura. Ndavuga oya ingo tugende turamujana mu masengesho. Tumushikanye mu masengesho baramusengera tuca turavayo. Gatoya kunzi mu masengesho bakunda kuvugishwa ntaco bavuze mu masengesho nta message yabonetse. Mu masengesho ikintu bavuze ko babona ariko arafata imodoka kandi imodoka izomushikana ahantu kure. Umuntu rero kuvuga baramuroze nitugende tuzane amazi y'amashuha tuyamuhe ayiyoge mu maso, ayasigaye ayanywe, ayasigaye duce tuyamena. Ndavuga amazi y'amashuha kugira tuyaronke ubu ni diri, kugira tuce tuyaronka mw'iyi saha mw'umwanya ni diri. Kutasimbira kuruha kandi ahari kuruha kubera ntabwo navyiyumvira cyane. Niho niko guca mfata ndamujana kuri hahantu ndahageze hahantu bamukubitira. Ndahageze ndamubaza ni ngaha yego, ndabaza kuko ni kuri farumasi. Ndamubaza muganga shaka umpe amakuru y'uwo muhungu, jewe yarayambwiye ko bamukubise kandi uwo muhungu ni mwene wacu, ni mutoyi wanje. Yarayambwiye ko bamukubise akubitirwa ngaha. Rero kubw'ivyo nshaka umbwiza ukuri ukuntu vyagenze. Muganga arambwira twebwe twamubonye aje ari mwijoro. Amaze kuza ari mwijoro duca dufata umugambi. Kwanza wewe ariko arayora ibintu vyo mu rupangu, impuzu naye naguze ibirato mu ndobo. Niho naca mpamagara OPG. Maze guhamagara OPG araza. Amaze gushika OPG aramubaza ibi bintu wabikuye? Aca mubwira muti narinje gutora ibintu bambwiye nje kurotira ngaha, abavyeyi bambwiye biri ngaha nivyo narinje gutora. Burya OPG aca mubwira urumva umusuma rero waruje kwiba ngaha. Aramushusha igiti ashusha igiti mwene wacu aramushusha igiti. Burya aca mwaka telefone yarafise. Aca muvuga mw'umuntu je ahejeje kumukubita uwo muntu je ntabwo noza kumufunga, ubu ntabwo nomufunga nagende. Aca mwaka telefone nuko yakubiswe yego. amaze kumwaka telefone ndavuga nta kundi ko wumva yamwatse telefone, nta kundi nje namenga nibindi bintu yoba yarononye. Nta kundi rero uragize neza kumpa amakuru. Niho nacanza naki nimero z'uwo mu page ndamutelefona. Nkimara kumutelefona yanyishuye ambwira ewana jewe tuzovugana ejo kuko ubu uzonsanga mu biro. Ndavuga nta na kimwe kweja mpaye umwanya w'ejo nzogenda ndamusange mu biro. Niho naza mu gitondo kubera navuga nzinduka ndamujana ibubanza muhira. Niho mu gitondo cyo kwa gatanu ndamusize muhira kuko yarasara nyene ndagwana tugwana nawe induru kuvuga iryo joro sinigeze ndyama, sinigeze ntora agatiro na gatoyi. Niho hagera kuwa gatanu mu gitondo ndaduga kuvuga we ndamusize muhira nko masaa moya sizeri nako. Ndavuga ngiye gutelefona OPG kuko sinomurindira ko anda kuja barinda kugurura ibiro. Ngiye kumutelefona ampagaze ku ikomine kugira ampe telefone ncengirante ndamujana ibubanza.
buryo niho nkigera aho nyene aho ku mashine nkorera nzambona ndabarusha aje ni moto ambwira ewe uzi n'amakuru mwene wanyu yamaze kwimanika kuri antene nabona nyene ntaco vyari bimutwaye yaje ni moto ahita ahagararaho nyene ewana uwo mwene wanyu yamaze kwimanika kuri antene uri manuka uze kuraba je none tugire gute nje nabwira none ubona ntibigenze gute ndabigenze gute acambwira jewe rero ikintu mbona no gufasha ngira ngende guhamagara abapolisi baze kumukurayo ndavuga ati nta na kimwe ko numva uri kuramfasha nico ciyumviro ni ciza uri kuranterera ego vyoba vyiza genda umugire ubahamagare je nanje ncamfata ikinga candamanuka nsanga umuntu yamaze kugira yamaze kuja kwimanika yamaze kuja hejuru ndavuga nta kundi ibisigaye ni Imana yonyine iza kwikorera niho nava nacamva ngaho canduri ndaduga mfata imoto no kwikomine shitse kwikomine sanga musitanteri ntawuhana candongera ndavuna ndagaruka no muhira shitse muhira ewana narize kwashika mvuye ngaha ngiye ndabarusha nawe agiye kwikomine ahubwo mmenga ntiyanagiye no kwikomine kuko nashitse muhira nawe ndamubonaho candongera ndavuna ndagaruka nja kurondera musitanteri sanga musitanteri ntawuhari niho namara akanya candongera ndasubira muhira subiye muhira niho kwanza ntarashika muhira niho naca nsanga ndabarusha bagize nte bariko baramukubita akimara yaramaze kuvuga ngo aba bantu bonge bari ngaha nibahave ndamukureyo akimara kuvuga iryo jambo nyene abantu baramwadutse we uremeza ko ndabarusha yari umurotsi cyane yego nukuri ndavyemeza jewe wotanga ibintu nkabingahe bitwereka ko yoba ari we ko umva we mwarabanye mbe wahora ubiwiwe kuvuga inzu yiwiwe y'umugore mukuru bigomba gufatana n'iyiwanje bigomba gufatana ariko uwo muhungu muvukana yaba iwiwe uwo muhungu tuvukana yaba iwiwe yakora biwiwe yari umukozi wiwe izo nkuru yarazivuze kandi yanabivuze twese ensemble twumva awe we wumva yego hari mwijoro yamubwiye muti impa amahera nshaka amafaranga yiwanje ndabarusha camubwira ushaka amafaranga yiwawe ahubwo ushaka kumanikwa uko nyene ahubwo ushaka kumanikwa twese twumva twari abantu bashika kuri 4 nabonye na mwene wanyu kunamerewe musabike twe ikintu dusaba nuko yodukurira ku mwana akakira akamera akongera agasubira nkuko yarari kuko turiko turaraba tukaguma tubivuga tubirekeza hariya nyene bo baguma bavuga ngo ni ingwara yo mu mutwe agwaye ariko ijya ntabwo ari ingwara yo mu mutwe ntabwo yarayifise iyo ngwara hama akamuha n'utwo dufaranga twe bamwishyuza mbe amafaranga atari ibanga bibarangana je ntabwo ndayazi neza bobo nibo bayazinanyemwo kuko ntabwo yigeze yambwira sinamubaje ati none amahera nangahe yo wowe uri kuramwishyuza bobo nibo bayazinanye ntabwo ndayazi sawa kandi bashimire cyane namwe muragize neza bakunze mwariko madutega yompi turizigira ko mwashoboye gutahura neza ibyashikiye Emile nibivugwa kuri Ndabaro katwongere tubahamagarire gukurikirana ibindi biganiro twabateguriye ubutaha tuzobabwira uko Emile yifashe amaze koroherwa.